Hello fam, nizere ko meze neza aho muherereye, umwe wese ahari. Nizere ko amerewe neza, utameze neza nawe tuba twifuza yuko ku bwacu yari kuba amerewe neza. Kuri mikro ya mbere muri kumwe na Jewedi, ni ikinyamakuru canyu nkuko bisanzwe n'ikibonobono media. Ariko imbere yanyu, imbere ya kamera turafise umusore umusore ari imbere yacu nawe atwidondore kugira tubanze mumenye n'uwo tugira tuyage. Ku mazina yanje nitwa Nsengiyumva Juma, nsanzwe nzwi ku izina ryitwa Matokeyo. Iryo zina cyane abantu bagize iki wabanzi ko bihuranye n'intara nabagize iki mvukamo. Yego. Uri umwe mu banywanyi b'ikibonobono. Yego. Biratangaje cyane ubonye abajene, hari abajene benshi batumva kuba umunywanyi wa koperative Kibonobono, ariko nkawe uri umujene uvuga ati mbafise ibindi bintu byo wanje ndiko ndakora, ivyo bintu mba numva umenga nivyo kuntesha umwanya. Niyihe motivation yaguhaye we kuza mu Kibonobono? Motivation yampaye yatumye kwanza ninjira muri koperative Kibonobono nuko ikintu cyambe nambe nyamukuru nabonye iriko izana vision y'umukuru w'igihugu, kandi nkasanga ariyo iza kutwerekeza bishaka kuduteza iki imbere, itwerekana vision y'imbere y'ubujene bw'iki bwacu. Yego. Cyo kintu novuga ati iko na kintu nogira iki novuga. Yego. Nagira ibibakwe y'ukumva yuko uri umuntu umwe, sinzi intaruvukamo. Mvuka mu Cankuzo. Mu Cankuzo. Yego. Muri za ntara zo hirya y'igihugu yego cyane. Nagira ibibakwe ryo kumva yuko uri umwe mu bajene imirimo yiwe atari kayikorera ngaha mu gihugu. Yego. Waravuye ngaha mu gihugu uragenda. Eske uba wagiye usanzwe uri umunywanyi cyangwa wabaye umunywanyi uri hirya y'igihugu? Mu ncamake jewe nagiye sanzwe ndi umunywanyi, ariko mugani nabandanije mba umunywanyi n'ubundi bukurikira, nabandanije n'ubundi ngira recherche kubijanye ni na koperative Kibonobono, usanga ikora cyo kimwe naho nagiye shikira. Yego. Naho usanga bafise imigambi nk'iyi wacu. Usanga bafise imigambi nk'iyi. Nk'akarorero, igihugu mvuye muri Leta Zunze Ubumwe z'iki z'Abarabu, benshi bakunze kumenyera muri Dubai. Akarorero kamwe ona koperative Kibonobono canke Inaskoki iza yigisha gukorera hamwe. Muvandimwe waruka nkumi musore, eka n'abadusumba n'abadukuriye bose barazi ico bitwa inite, ugukorera hamwe. Kenshi kwa matubona ngo turabona ngo ngamashira hamwe runaka ngari hanze, ngo ama entreprise runaka ari hanze, byinshi biza bitandukanye kwa twavyeretswe, canke tukabona amazu runaka meza akayangana, tukumva igihugu cyateye imbere cyane tutamenye ngene cyagize iki cyateye iki cyateye kugira gitere imbere. Nuko ndagenda ndabiraba cyane sanga kugira dutere imbere. Akarorero cananga kuri David uyu arongoye Nyenimbono, niwe azatubwiye tuhamagara nyaboneka Barundi nimuze tugira iki dukorere hamwe. Nk'akarorero kamwe nk'Dubai nkaho mvuye, usanga hariho ishira hamwe runaka ryagiye hamwe, ceka twubake amazu azobamo iki abantu. Sinubwo mu Burundi usanga umwe yubatse inzu imwe, oya bakagira company ari umwe, ari abantu benshi bagize iki bunze ubucuti bakaja hamwe, umwe akazana iki, umwe akazana iki, akazana iki, hama hageze yaho bimbura, kazosanga bimbuye cyane bakiha ikiringo runaka. Ingwani dufise kwe ngabajene mu gihugu cy'u Burundi, dushaka bya bintu tuzotora inyungu ejo cyangwa ubunye tugize iki tugira dutwaye tuzkwibakira kazoza kacu. Kandi muri kazoza kacu uvuze ngo muzantu ngera mukuranyemwo tuzoguma kuri ya etape nyene. Eda amafaranga usanga ugenda ngo mukuranye ko
ubwo nyene kwanza ucuyapangira ucuyapangira ibindi ni kuvuga naho yoza azari ryandi nang mageranye uzokumva igihugu cyawe kiragize iki ukirakenye kandi natwe tuvisemwo iki inguvu zo giteza iki zo giteza imbere mu kubandanya nsubiye hajya ahantu gatonya kuri nk'iryo shira hamwe bakaca bavuga teka tuyakotisha aya mazu bakayakotesha ukaca usanga haciye imyaka 5 bakaca baja hamwe twungutse gute baca bamaganye abantu 10 twungutse ukuntu tori pare yawe mugani zanzu zigiziki zirabomogwa oya ziguma zinjiza ayandi mafaranga mwamubona kenshi mubona ibisagara bigira iki biduga bikura mu kibazo ngo umuntu umwe yagize iki yubatse ndabatera inkuru kenshi nabambona abantu hano mu gihugu cy'u Burundi umuntu afata akuba akagira ishiramo gishanga batufata akakora ibikorwa vyiwiwe afata business yiwe akashiramo imiliyoni amajana 2 kumbe arazi ikintu igihugu cyacu cy'u Burundi kiziki kimeze agafata wa mutayi wiwe miliyoni amajana 2 akaca awukoresha wose aguye ntakiriki aguye aragaruka mugani ushaka kuzora y'abajyana tuba rusumbije ubwenge bari abahariya usanga afite miliyoni amajana 2 acha afite irindi shira hamwe runaka apana nkishira hamwe gukorera hamwe bafise ugukorera hamwe runaka agafata miliyoni 100 akagiriki akazishirayo hariya agafata kazi miliyoni 100 akagiriki agatwara mu vyiwe mu bindi vyiwe runaka za miliyoni zikoze yakora iki ziko ziramwungukira naho yo gwahandi azogira iki hazomusahiriza naya n'abatogwa hari azogumagira iki azoguma yagarutse nico bitakugira iki gukorera hamwe kandi ikindi kintu nomvuga kenshi kwa tuvuga ugasanga umujene aragiye mare ngo Burundi burakenye ndayikubwiye umujene uri ngaha musori ngaha nta gihugu uzopfuronse n'undi abisubiyemwo gitunze nk'u Burundi abantu mumaze ngo kurengiza imbibe ugiye nk'ahandi hantu ushobona yuko mu Burundi dufise inzahabu nyinshi mvuze inzahabu simbashatse kuvuga zijyanye ne twimba ariko ko dufise ubundi butunzi bwishi busumbe bwindi uriko habwa témoignage n'umuntu yoba yaragiye abafise comparaison y'igihugu avuyemo n'icahariya n'ibindi yoba yarabonye aho yagiye atemberera nk'abarundi niki twokwirata abarundi kintu twokwirata cyambere na mbere twebwe mu bundi ufise ibintu vyose uzivye Imana yemye dufise bishoboka turabifise icambere na mbere twe turafise imvura hari igihugu azokubita imyaka 3 imvura atanima y'imvura bagize iki babonye nk'akarorero nk'i Dubai nyene ushaka kubita imyaka 3 atamvura igize iki ubonye ica kabiri akakayaga umva karengana ugasoka hanze ugagasama ahandi hoho ntikazara akayaga kazara umuhisha mwisho sinzi ko bawuzi basi dufite karakaga basi hakurya watetse ujya mwisha wintu uze ukagira iki ugafundura isahani ibintu zisafuri ukagira ukaduka uzumeze kujya ije bimwe bavuga ati norata ariko ashanga Imana duha ibintu byose bitandukanye sindimwe abandi bose ntibarima mbwa ko turarima ko dufise ubutunzi kubwiko kwirondera kubwene kubgacu nyene tukiyungunganya tugakora kandi ugasako bigira iki biko bitera biduga bije imbere nuko nivyo cyane ariko tutagiye kure ya koperative kibono nyine ariko ndakubaza ko yego ni vyinshi umuntu abona ni vyinshi dukora nkuko duhejeje kuduha impanuro dukorere hamwe wongere amafaranga uronse uyashire mu bintu bigiye bitandukanye ubona vy'iterambere kuri wewe yego hari benshi bahora bibaza ngo kibono iri ngaha kibono ntishobora kurengana mu bisanzwe nk'abandi bantu bari hanze yego bashobora kwiyumvira gukorana natwe na koperative kibono yego hariho benshi banka kuvuga ati sinoshiramwe amafaranga yiwanje shobora gusanga ivyo ntari vy'ubescroc kubera ko ni n'abantu benshi barungikiwe amafaranga kugira ngo babafashe mu bikorwa nibiki ariko amafaranga karibwa yego utwibiye nk'akabanga wewe ayiwawe nawe washizemwo gusukira ngaha cyangwa umaze kugenda waravuze ati ko ndi umunywanyi muri bo umwe nanje mbandanye cyaye wanawe wacicika intege uvuga ati amafaranga yanje azohava capotererayo yego mbere kuri ico cyanyuma waruvuze kubera aho tuvuze ngo tuharande twaharindira cyane kuvuga byinshi kuko ibintu byinshi muri koperative kibono ni byinshi cyane ariko tugiye kwico umbwiye ati mbe woba wayatanze amafaranga uri hariya canke woba yatanze ukiri ngaha je nkiri ngaha nawe umunywanyi agize iki
ndavuga ati yari asanzwe ako nafise imitahe mikenya cyane nta bintu byinshi byari birenze ariko nkishika hariya narabona nkasanga n'ibiko birakorwa hariya byose bisa nivyo ngaha kandi nkabona ko koperative Kibonobono ikorera mu muco ata bintu by'ikinyegero kigiziki gihari ndazi n'ibintu bigaragara ndazi n'igihe umukuru w'igihugu yagera mu ntara ya Cankuzo sinibwashike ngaha mu gihugu cy'u Burundi ari nkiriyo hari hanze nyene byose nayibona mbe munywanyi we woba uri hanze warabonye ikintu kimwe umukuru w'igihugu wobona umukuru w'igihugu yo guhamagarira ugende kwibwa nico kibazo je no kubaza nawe uri kurankurikirana wabona umukuru w'igihugu yo guhamagarira uje kwibwa yo bari umukuru w'igihugu bwoko ki nuko no kivuga ikindi ca kabiri no bandaniza ko umuntu uri hanze iki gihugu ni wawe kirimo umuryango wawe kirimo bene wanyu kirimo n'uruvyaro rwawe reka naho woba warunguruje umuryango ukawutwara ariko mujomba wawe yasigaye kandi igihugu carakuvyaye carakurenze cyane imuhira ni muhira umugani wayo ya jamaa sinzi ko mwibuka yego imuhira ni muhira rero ico novuga kigihugu ni cyatera imbere bakazokivuga uzonezerwa turiko tubona yuko mukuza kujya turi hamafisa tugenda hari abwo bazoza bari hafiza baje ngaha mu Burundi je ndabiravye muri imisi byatugura kuronka visa tuja hari muri yabihugu nako ngaha mu misi bizaba bigoye cyane ko ugira iki ko ironka kuko umbwiye ko abantu bose boja hamwe nkuko bikorwa gake naho usanga beshi baja hamwe usanga ari abantu 10 20 30 ariko ngaha n'umuntu umwe mutonye bose aragira iki arahamagariwe nta wimiriwe genda nkebura abasore b'iki gihugu cy'u Burundi umusore wataye ku ishure ata amafaranga ufise urinda uheza nanje narayize amashuri urinda uheza ata amafaranga ugize iki ufise urafite ibyo 200 basi ibyo 300 musore mungana aho pastor amaze imisi numva avuga ati ngo jya amafaranga ngo 50 ngo ntizogira iki ngo nivyubaka inzu ngo ntibigura ngo parcelle mugenzi tudufaranga ubuntu ufise ingo twinvestise dushiremwo kuko ejo uzaho bukera akaro gatonya umujene waciye ku ntebe y'ishure we warize uriga uraheza uraminuza wagumye urindiriye yuko uzoronka akazi muri leta twese kwari uko ndaguha akarorero ko kuri hanze hose naho muno bamvuye hose nta munyeshuri wo mu bihugu byo hanze ariko ariga azoja arondera ubuzi muri leta nibishoboka ububuzi muri leta nuvuga ati ko kwisi yose bwabuse ariko bwagabanutse ubuzi uko boneka mu makoperative uko boneka mu entreprise nk'akarorero reka tuje hanze gatonya murantunga tuje mwaziranotse ziranotse hari akazi abangana gute ni benshi cyane akarorero koperative Kibonobono niko ibahamagara ko kuza mukinjiramo mwese mwiza amashuri ufise experience runaka wize iki uzi icongereza uzi igifaransa uzi gukora imashine uzi uri mu agronome uzi gukora iki byose bigize iki bihurikiyemo Kibonobono giye yubake amantuzenya amakampani atandukanye kwere ki utoza kwifatikanya ukazoronka ubwo buzi nawe uraza umuntu ari mwaziranotse amafaranga ariko araronka kandi yaciye ku ntebe y'ishure niwaga umuteza amaboko ngo uzotenga amaboko ngo leta ubona leta izodukwiza hehe twese ko turi benshi ko tuguma twiga ega no kwinaniza tuguma tuvyara twiga naho nyene natwe tudakreye ibizotuma duhakaza abana bacu twe kwanza tukihama tugaha abana bacu tugaye batoyi bacu tugaye n'umuryango je ngo n'ubundi nguma ngaruka n'ubundi nonga yasubira hanze gatonya ndagarutse hanze igituma uzokumva katabishomere gishi bihari hari ama entreprise menshi kandi ama entreprise niyo agabanya ibishomeri hehe mu gihugu niyo abahubuzi niyo bahamagara kwa mu guhamagara bahamagara ati wiye warize ingo rero mu gihugu kitazoba kirimo ama entreprise kizobura ama industry nico gihugu usanga ciganjemo iki ibishomeri barundi kazi kubera ki natwe abo bantu bubatse ivyo bintu bamwe barakora hamwe bararonka badusumbije iki ntibava amaraso nkayo tuva ntibicaye imbere ya mwarimu naho nkuko twicaye imbere ya mwarimu
ntibahema nkuko duhema umutima afise zo bafise ubwenge afise uko bafise twe tubura iki twiga barundi tubura mu mutwe kwiyumvira uyu mutwe turahafise twirekure ico kintu gizi gisabwa mutwe turahafise ni hajya nyine ahubwo twirekure twumvica menambe banza wumviriza urabe ko kiraja ntube satuntu twanje no basatuntu twanje to muri satuntu twanje kandi wamenya yuko kandi n'iterambere ry'igihugu we nawe nyene uri kuravuga nyene uri ngaha nyine kurankurikirana nawe urifisemo uruhara nutaba urimwo udashaka kuja hamwe n'abandi ntakizotera imbere kenshi turakunda kumva ngo kenshi gatonya je ndi umupolisi ariko mugari kana kavuga gatonya ukumva ngo umukuru w'igihugu gadutwaye nabi ukasanga umujene ngo ntabuzi ngo ntaki nenda kubaze mujene nutakura amako mu mpunzu ukore canke uje hamwe n'abandi wiyungunganye kuko koperative kibona bone kikubwira ibi nibi perezida azova ibujumbura mu buzi ashinzwe kari bwishi aza gukubakira inzu wewe nshoko aza gukwera umugore oya erekana kujya duhamagarira nako tuba tukwiye kugira iki dukwiye natwe kuvyumva tukabikora ahubwo tukavyiyumvisha cyane iki gihugu si wowe wenyene akigize kigize twese abanyagihugu kuko twese turi abanyagihugu rero tumwunga umukono atubwiye dukora iki ugeza kutubwira ati kora iki ahubwo je mbona vyiza atari uko tworinda kurindira ngo abanza tubwira ahubwo twe tubone ati province yanje iki kintu iragikeneye Chunyarutse ugikore kuko nawe azoza kugushikira kubera yabonye wagize fondation yo gukora ico kintu uvuga ati aka karere kanje ndimwo iki kintu turagikeneye yego cuciyumvire tugikore yego kubera iki tworindira ngo president ngatubwire ngo genda ukora ibi abafise amabanga menshi hariya mubiri wiwe afise ibintu ajejwe bindi vyinshi muganga aha ku gatumbi wacu turafise ikintu tuba tuziti iki kintu turagikeneye yego nituragishikako ni muje hamwe muri abajene uri umwe ukabona biranze nje hamwe muri abajene 20 cyo kintu muciyumvire mu gikore kandi birakunda nta kidashoboka uri ngama igihugu cy'u Burundi twese wagumye wishamo komeye igihugu cy'u Burundi cyo giteye inyuma cyane akararo gato ntumve ko baka muri histoire indende irenze twakunda kuvuga ngiye igihugu cyacu ngamafaranga bayateye agaciro ja ku internet urondere igihugu cy'ipasi yari wone genda uvunja idolari rimwe rivunjwa amafaranga ibihumbi 22,460 Chewe kuri banki y'igihugu ketse ko baca kuri ya marché noire niyo ishija hejuru kuri turaba kuri banki y'igihugu rivunja ibihumbi 3 na cyangwa ibihumbi 2 na ariko wumva amafaranga yacu tutikebutse wumva amafaranga yacu atagaciro afise agaciro nako kweki nako tuzojamo dukore tuguruke mu mitwe igihugu nici wacu kandi kugira kizotere imbere eko kwese dushaka ko dutera imbere kandi igihugu nutashaka kugiteza imbere ntizobibaza nangu uzotera imbere oya uraza cyangwa ukiteza imbere nishobora gutera imbere nawe kandi kuvuga ngo president nawe vanga giteza imbere niyo shobora wenyene nto bishobora wenyene ni makana igihugu nabene gihugu igihugu kitagira bene gihugu nta gihugu kabisa ukunda igihugu cy'uwawe uko utagikunda mu kwiteza imbere wenyene uzoguma nundi wavuze ati ngo bimeze uko ngo naheza amashure ngo ndayiga ngwe kora uzi neza yuko uzokwiteza imbere nuko ndabibutse cyane yuko koperative kibonobono iriko irangura imigambi igiye itandukanye aho iriko ifasha abajene kwiga icongereza iriko ifasha abajene kumenya kunyonga imiduga iriko ifasha abajene kumenya nyabwonko imashini n'iyindi migambi myinshi isanzwe iri anko iriko irakogwa turacalima barundi kazi mwijukire kurima igiterwa cy'ikibonobono ikindi mutwiyunge ko muri koperative aho mutaha umwe ari 12 vyonyene ku mutumire wacu uno munsi rero ni akahe kajambo ka novuga gasozera wotumirira ko abarundi mbese n'abari hanze y'u Burundi basanzwe bakorera imirimo yabo hanze y'u Burundi unabatumirira cyane gushika muri koperative kibonobono jewe unotumira cyane kwinjira muri koperative kibonobono nuko iriko ikora ku mugaragaro ikora ibintu vyizewe kandi kaba twumva yuko two turima igiterwa cinjabuka amazi shaka uzorabe je niko ndabiraba igiterwa cy'ikibonobono coba gisumba agaciro gatonya agaciro gato burya butari ko tubagira iki two turiyungura ikibonobono n'inzahabu yo hejuru sinzi nkabimenyereye nabiravye cyane ko ikiro
cikibonobono ko ndabiraba neza cagurwa amafaranga amadolari 25. Mwebwe uriko uraraba gatonya use n'unyibutsa ikiro c'ubutare ko twiguza ngahe mu mahanga umenga ari hasi gato ni 18 ya munywanyi wumva ico kibonobono atari inzahabu yo hejuru wumva ukirimye toba uri mu bantu bariko batuma n'igihugu gitera imbere ufasha ya mbono y'umukuru w'igihugu niko kajambo kamera k'ikinoterera nongera mpamagariye abandi ingo nimuze dukorere hamwe ushaka kuzora bavuga ati ibigiye inama bigira imana mbene uko guca umugani ya nuko nyene sawa murakoze imana bahezagire urakoze cyane tugushimire cyane kubona wemeye kutwitaba no kuduha akanya ko kuvugisha nawe murakoze shimire cyane abantu mwakurikiranye kino kiganiro inyuma ya kamera hari Zombi kuri mikro ya mbere hari jewe Edi ciao ciao murakoze